Shimira Imana yemeye tugashika mwa kino kibanza kuko nta munsi n'umwe Imana ihagurutsa abantu Imana idafise impamvu. Imana ishime cyane. Fata ikiganza cya mugenza umubwira ati nyamba wicaye ngaha nukugira ngo wakire ubuzima biciye mu kuregwa. Imana ishime cyane. Amen. Nukugira ngo wakire ubuzima biciye mu kuregwa. Imana ishime cyane. Amen. 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 Ndagomba tuganire ku kintu kigaragaza canke kiranga abarongozi canke gukura kw'ishengero. Mana ishime cyane. Amen. Haleluya. Amen. Amen. Nico kintu ca mbere abarongozi gukura kw'ishengero. Ikintu ca mbere tugomba tuganireho, turagomba turabe kungene Imana ihagurutsa abantu. Turagomba kuraba kungene Imana yizera umuntu ikamuhagurutsa, kandi iyo ikwizeye ikagutuma nibiba birangiye. Harakenewe abavyeyi, icyo twita abavyeyi b'imwemu. Imana ishime cyane. Amen. Abavyeyi b'imwemu, Imana irashobora kukwizera ikagutuma, ariko nyamba Imana ikwizeye nibirangiye. Turaza kuraba kungene Imana igomba gutuma Samweli abaherezi bari basinziriye, abaherezi bari bajyanye. Imana ishime cyane. Vyumvikana igihe abantu bajyanye, igihe abantu basinziriye, hariho abandi Imana ihagurutsa, ariko nibisobanura yuko babandi yabaretse. Oya, kuko impamvu ya mbere Imana niyicuza ku muhamagaro, kandi Imana niyicuza ku ngabire yatanze, kuko ingabire ni Imana yaguhaye atakiguzi. Haleluya. Amen. Amen. Ingabire ni Imana yatanze atakiguzi. Ibi byose turagomba kwinjira ahantu tumenya bwa bundi dushobozwa byose na Kristo aduhereza iki? Ingomezi zo kugirane, zo kubikoresha. Imana ishime cyane. Amen. Abumva ikanguro tuvuge amen. Abumva umuvyuro twongere amen. Ndashima Imana muri intara ya Rumonge tuzogaruka ngaha hari abantu bariko barashinga intara. Amen. Haleluya. Imana ishime cyane. Iyo turiko turavuga uburongozi canke gukura kw'ishengero, amen, nico kintu cyose kimatanye n'Imana yaguhamagara. Kuko impamvu ya mbere ishengero nirishobora gukura ridafise abantu Imana yahamagaye. Ishengero nirishobora gushika kure ridafise abantu Imana yatoranije. Gutoranywa ni kimwe, ariko ivyo biranasaba icyo twita umuvyeyi w'imwemu. Umuvyeyi w'imwemu arashobora kubona ingabire z'umwana ariko ararera, arashobora kubona ingabire z'umwana ahagurutse, bigasaba yuko uyu muvyeyi nawe atanga ikiguzi ku Mana kugira ngo bikunde ya ngabire izogire ikimazi. Nta kimazi gishobora kugaragara atamuvyeyi buhari. Haleluya. Nta kimazi gishobora kugaragara hatabayemo kuregwa. Kugira ngo ingabire ishike kure birasaba gutegurwa, birasaba kuregwa, kandi birasaba kumvira. Mana ishimwe cyane. Abo turi kumwe tuzamura ikiganza. Haleluya. Amen. Vugira tumuvyeyi. Vugira tumuvyeyi. Ongera umvugira tumuvyeyi. Umuvyeyi. Ndagomba twinjire gatori mu ijambo ry'Imana. Amen. Twinjire gatori mu ijambo ry'Imana. Amen. Haleluya. Amen. Reka twugurure Bibiliya zacu kubazizanye, turabe abazizanye. Abazanye Bibiliya, abayizanye umwe babi batatu. Amen. Amen. Haleluya. Amen.
n'abantu batazifise mugende muzironde, kuko impamvu ya mbere iri ni shengero Imana iri kirahagurutsa. Vyumvikana kuba wicaye ngaha hariho ikanguro Imana igomba guhagurutsa. Semene amen. Kandi ikanguro nirishobora kubaho atabantu bariko baratanga ibiguzi, kandi kwaguka kw'ishengero nibishobora kubaho atabantu bariko baratanga ibimaze. Jambo ry'Imana rivuga ati nuko mutange imibiri yanyu kugira ngo ibe ibimaze bizima bihimbara Imana, niko kwikora kwanyu kwagira ikimaze. Vyumvikana nta kanguro rishobora kuza hatariho abantu bariko baraheba ubuzima bwabo kubw'inyungu za Kristo. Sinzi ko hari umuntu ariko aranyumva. Nta kanguro rishobora kuza hatariho abantu bariko baritanga nk'igitambo imbere y'Imana. Kugira ngo Imana yagure ishengero birasaba ibiguzi. Muri ibi biguzi tugiye kuvuga, semene amen, hari ivy'Imana yaguhamagariye kubaho. Amen. Hari ivy'Imana yaguhamagariye kugirane kubamo. Mana ishimwe cyane. Reka twijire mu gitabo cya Samweli, gitabo cya mbere cya Samweli. Amen. Reka dusabe umuvyeyi wacu adufashe adusomere. Amen. Kubwo kubaha amavuta. Amen. Igitabo cya mbere cya Samweli ibice 16. Samweli, igitabo cya mbere cya Samweli ibice 16. Turahera ku murongo waho wa 4. Ego papa kaze. Igitabo cya mbere cya Samweli cya 16 kuva ku murongo wa 4. Aravuga ngo nuko Samweli agenza nk'uko Uhoraho yamubwiye, aje i Betelehemu. Nuko Samweli agenza nk'uko Uhoraho yamubwiye, agenda i Betelehemu. Ashitseyo abakuru b'igisagara baza kumusanganira. Bahinda agashitsi. Bamubonye Samweli bahinda agashitsi. Baramubaza bati mbega ugenzwa n'amahoro? Ategome n'amahoro, nzanywe no gushikanira Uhoraho ikimazi. Ikimazi. Nuko nimwiyeze muze tujane. Kuri icyo kimazi. Reka dusubire ku murongo wa 5. Atego n'amahoro, nzanywe no gushikanira Uhoraho ikimazi. Nuko nimwiyeze muze tujane kuri ico kimazi. Kandi yeza Isayi n'abahungu biwe. Abahamagara kuza kuri ico kimazi. Baca baza kuri ico kimazi. Nuko bashitseyo abonye Eliyabu aribwira ati nta gukekeranya Uhoraho agira yimikisha amavuta mu imbere yiwe. Ariko Uhoraho abarira Samweli ati ntaco uraba ishusho yiwe canke ikireho ciwe, nta mushimye kuko nta mushimye. Erega jewe sindaba nk'uko abantu baraba, kuko abantu baraba ku rukoba gusa, ariko jewe Uhoraho ndaba mu mutima. Maze Yesaya ahamagara Abinadabu amwereka Samweli. Samweli aravuga ati n'uyu nyene Uhoraho niwe yatoranije. Isaya arongera amwereka Shama. Naho nyene Samweli aravuga ateka n'uyu nawe Uhoraho siwe yatoranije. Nuko Isayi yerekana indwi mu bahungu biwe ngo Samweli abarabe. Samweli abarira Isaya ataba
sibo uhoraho yatoranije. maze Samweli abaza Isayi ati mbega abana bawe bose nabo? Aramwishura ati hasigaye umuhererezi. Ariko rero ari ku ntama. Nuko Samweli aramubarira ati tuma. Samweli aramubwira ati tuma uja kumuhamagara kuko tutari bwicare ngo tujye ataraza. Imana iguhe umugisha papa. Amen. Haleluya. Ndagomba tuganire ku bw'amajambo. Ni gute ishengero ry'Imana rikura? Ni gute Imana ihamagara umuntu? Haleluya. Uyu numuvugishwa n'Imana Samweli. Samweli Imana iramuhagurutsa kuko hari abantu Imana yagomba guhagurutsa ikamutuma. Imaze kumutuma ashika mu muryango kwa Isayi. Ndagomba tuganire ku bintu bishika kuri 5 bigaragaza gukura kw'ishengero canke ikanguro mu ishengero. Semeneme. Amen. Arangije akagenda agatangura kuraba kubigaragara, akihweza akavuga ati nihweje neza ujya muntu yambaye neza ngira ngo niwe Imana ikeneye. Ndagomba kubabwira kino kintu, ntabwo Imana ishobora kwagura ishengero idafise abantu Imana iriko iratoranya. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ntabwo Imana ishobora gushikana kure ishengero idafise abantu Imana iriko irahagurutsa kugira ngo ishengero rikure. Hari abantu Imana ihamagara, kumbura aba bantu ubihweje mu bigaragara nta nivyo wobaha kuko woca imanza ntibibakwiye. Ariko ndakuzaniye ijambo rivuga ati ibitabonwa vyayo nibwo bushobozi bwayo. Semeneme. Amen. Haleluya. Amen. 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 Semeneme. Amen. Semeneme. Iki nico kintu cambe. Dawidi impamvu Imana yemeye yarateguwe. Semeneme. Dusomye umuvugishwa Imana agenda muri umuryango akihweza kubigaragara, ariko mu ndabire impamvu abana bashobora kugira ikibazo mu muhamagaro wabo, ikintu ca mbere nuko birengagizwa kuregwa. Haleluya. Amen. Nuko bagirane birengagiza kuregwa Imana. Amen. Diko ndavugana n'ishengero ry'intumwa mu gishingo ca Kristo. Semeneme. Amen. Haleluya. Amen. Semeneme. Amen. Ni wewe Imana igomba gutuma, niwe Imana igomba kurungika, niwe Imana igomba guhagurutsa. Ariko nyamba twicaranye ngaha urakeneye kuregwa, urakeneye ijwi ry'iki ry'umuvyeyi. Semeneme. Amen. Urashobora kuvuga ati mukozi w'Imana, jewe n'ukuri nareretswe ndiko ndasengera abagwayi, ndiko ndavugishwa. Yes, it's good, ni vyiza, ariko apari ivyo urakeneye ijwi rikuyobora mu muhamagaro wawe. Mpamvu ya mbere, hari ibintu twirengagiza. Iyo umwana atagira umuvyeyi aca atangura kurekura gucika intege mw'isi imwe. Iyi si imwe irafise amaprincipe. Daza ahantu utazoshobora kuganza kuko utigeze ugira umuvyeyi. Daza ahantu utazoshobora guhagarara kuko utigeze ugira iki umuvyeyi. Semeneme. Kandi wonakoreshwa ibikomeye, wonakoreshwa ibirenze, ariko umuvyeyi fada, umuvyeyi yamariki umuvyeyi. Sizi ko hari abantu turi kumwe ngaha. Amen. Amen. Gukura kw'ishengero canke ikintu ca mbere kigaragaza umurongozi. Dofet ikintu ca mbere, icambere nuko aba afise umutima w'Imana muri we.